w'Imana igenekerezo rya gatatu Kigarama mu mwaka wa 2023 amasengesho kw'Ishengero Ry'Urutare i Buye yatewe iteka mu kwitabwa n'umukozi w'Imana Pasteur Nkurunziza BUCUMI Denise. Yashitse ku gihe c'isaha 3:15 zo mu gatondo. Yakiriwe n'userukira iryo shengero ry'Ibuye, umukozi w'Imana Pasteur Imanirambona Leopold. Abaririmbira Imana bo mu mugwi wa Victory Celebration Team batanguye mu gutazira mu kanyamuneza kenshi babicishije mu ntambo z'indirimbo zininahaza Imana zitandukanye. Ku gihe c'isaha 4:07 niho umukozi w'Imana Pasteur Nkurunziza BUCUMI Denise yatangura gusigura ijambo ry'Imana rivuye mu gitabo ca Yohani ikigabane c'indwi kuva ku murongo wa 38 kugera ku wa 39. Unyizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda yiwe nk'uko ivyanditswe bivuga. Ariko ivyo yabivuze kuri Mwemu Yera, uwo bamwizera bagira bahabwe, kuko Mwemu atari bwatangwe, kuko Yesu atari bwashike mu bwiza bwiwe. Amen. Kaze mufate ivyicaro. Ushobora kuba wakiriye Yesu aho wamwizera, sico kimwe n'aba bariko barabwirwa yuko inzuzi z'amazi y'ubugingo zigiye kuzotemba mu nda yabo. Yashaka kuvuga yuko bamwe baramwakiriye kuva babanye na Yesu, ubwo bushobozi bwarabaye muri bo, kumva habaye impinduka muri bo byarabaye, ariko yashaka kubabwira ngo ninashika mu bwiza hari ubundi bushobozi nzobarungikira, kandi ubwo bushobozi buzoba ari ubushobozi bufise ubushobozi nk'uruzi. Uruzi sico kimwe n'akagezi, uruzi sico kimwe n'amazi yo mu gikombe nosuka ngaha. Oya, yashaka kubabwira ngo hari ubundi bushobozi buzoza bubabeko. Haleluya! Abantu babibone yuko hari ubushobozi bwabamanukiye. Haleluya! Haleluya! Ibi rero uruzi ndiko ndababwira abashaka kuzura Mwemu Yera, abashaka uruzi rubateranye, abashaka uruzi bagogemo. Haleluya! Bamenye ko ruhera mu rusengero rugaca mu irembo, ari we Kristo Yesu. Intango naho biva. Haleluya! Intango ku Mana bigaca muri Kristo Yesu. Abagomba ubushobozi bwa Mwemu Yera ni mpaka bizera Imana, bakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Niwe rembo ry'intama. Murazi natwe turi intama zo mu canya ciwe. Niwe rembo ry'intama, niwe rembo uzocamwo kugira ushikire aya masezerano. Haleluya! Haleluya! Yanavuye kandi mu gitabo c'umwanditsi Ezekiyeli ikigabane ca 47 kuva ku murongo wa mbere kugira ku wa 5. Icivugo c'insiguro ry'ijambo ry'Imana cavuga giti: ninde agomba gukura ku buryo bw'impwemu? Yagereranije igicaniro nk'ahantu hanywana Imana n'abantu, afatiye ku ngoro yayo basengeramwo, kuko ari ikibanza co kubaha cane, kandi ko mpwemu ivuye ku Mana iza mu gihe abari ku gicaniro bavuyeyo bigaye ku bicumuro nk'ubusambanyi, kwinubana mu kibano ndetse n'ibindi bicumuro.